abakinyi ba Dinamo barimo gusatira abakinyi ba Dinamo. Abakinyi ba Dinamo barimo gusatira bafite umupira. Dinamo n'ufite umupira. Igitsina cya mbere. Ano muhagarikiza aracyanze. Umukinyi wa Dinamo yakinye nabi yasunise umudefenseur wa LOSC. Rero yaciye avuza umuhagarikizi ati iryo ni kosa wakoze nimba naho wasinze, iri ni kosa rikomeye cyane. Rero igitsindo baragihakanye. Igitsindo cy'umugi wa Dinamo baragihakanye. Yari yatsinze igitsindo cy'umunota w'indwi. Yale anaweza kufungwa bao kwenye timu ya Dinamo, ndio anaweza kufunga bao, lakini refa amekataa, anasema ya kwamba mchezaji amecheza makosa katika kumsukuma defender wa timu ya LOSC. Mechi inaendelea, defender wanacheza, anahitaji kutafuta mchezaji wakati pale. Dinamo inachukua mpira, LOSC inachukua mpira, LOSC na mpira, wanacheza defender anacheza na kipa na control mpira, kipa anaupiga mpira mbali kwa kuepusha hatari kwenye lango lake. Dinamo imechukua mpira, madefender wa Dinamo wako na mpira, wanacheza na kipa anacheza na defender upande wa kushoto, upande wa kulia anacheza na mchezaji wa mbele. LOSC na mpira. Ni mechi nzuri sana hii, ni Europa League. Ni michuano ya hapa barani Ulaya, ni miongoni mwa michuano mikubwa sana ambayo inakutanisha timu tofauti ikiwemo timu tofauti ambazo ni timu kubwa kama gisi mnavyoona hapa. Mechi inaendelea, hata timu mechi zinaendelea. LOSC na mpira, defender wa LOSC anachukua mpira, defender wa LOSC anatembea na mpira, anacheza na Mendy ana control mpira vibaya, unakataa kabisa, mpira umekwenda nje. Mendy amejitahidi kucontrol mpira, lakini mpira wake umekwenda vibaya kabisa. Mechi inaendelea, Dinamo imerusha mpira kuelekea kwenye lango la LOSC. Huyu mchezaji Mendy amecheza makosa kabisa hapa, amemsukuma mchezaji wa Dinamo. Refa amefika, anaweka foul, kosa linatoka upande wa Dinamo linaelekea kwenye lango la LOSC. Dinamo bado inashambulia timu ya LOSC. Mechi bado inaendelea. Dinamo inashambulia. Mechi inaendelea. Mpira umetoka nje, inabidi urushwe kurudi uwanjani na timu ya LOSC. Mashabiki wa LOSC wamechangamka kabisa, huku wakishabikia timu yao, timu pendwa, timu inawakilisha mji kabisa. Tuko hapa live kabisa kwenye uwanja wa Pierre Mauroy. Tunafuatilia mechi ya Dinamo na timu ya LOSC. Upande wangu mimi hapa rasmi nimekuwa shabiki wa hii timu. Nimejiorodhesha kabisa katika mashabiki kindaki kabisa wa timu ya LOSC.
na mimi kwa sasa nimesajiliwa na natambulika katika hilo. Tunaendelea kuwatangazieni mechi hapa. LOSC mpira unachezwa na madefender. Wanajaribu kuattack kwenye lango la Dinamo, lakini bado hayajapatikana matunda. Kama mnavyoona mpira uko kule kwenye lango la Dinamo. Dinamo inatembea na mpira. La, ameharibu mpira pale, mpira umeelekea kwenye kona kabisa. Mechi inaendelea. LOSC inatembeza mpira kabisa, yani inatafuta mbinu zote za kupata bao, lakini bado haijafanikiwa. Mashabiki walioitikia hii mechi ni wengi sana. Mashabiki ni wengi kabisa ambao wameitikia hii mechi kabisa hapa. Namba 6 wa LOSC huyo hapo ana control mpira. Wanatazama namna gani watashambulia kwenye lango la Dinamo, lakini bado kabisa matunda hayajapatikana. Tupenda kuwakumbusha kwenye hii timu pia kuna mchezaji Ethan Mbappe. Ethan Mbappe ni mdogo wake Kylian Mbappe, ambaye ni mchezaji mkubwa sana, mchezaji anaiwakilisha timu ya Real Madrid. Amecheza yeye jana, mdogo wake anacheza leo. Amecheza jana kafunga bao 4. Amefunga bao 4 na yeye ndio amechaguliwa kama mchezaji wa wiki kwenye Champions League. Hatujui mdogo wake leo akipata nafasi atayafanya yapi katika kuzidi kuiwakilisha familia yake ya mzee Mbappe. Mechi inaendelea. Dinamo inachukua mpira. Dinamo inashambulia LOSC. Dinamo na mpira. Wanatoa kwa kushoto. Defender namba 12 kabisa ameucheza ule mpira kwa kuiokoa timu yake ya LOSC. Mechi inaendelea. Dinamo inachukua mpira kule, goalkeeper anacheza. Anautoa mbali kabisa goalkeeper. Kule imeshawekwa offside. Sema kwamba mchezaji wa Dinamo amekuwa ameshaingia kwenye offside. Mpira unaanza na Mendy. Mendy anacheza namba 6 huyu. Namba 6 huyu ana control mpira. Anaucheza kabisa upande wa pili kule, namba 23. Anacheza tena kule, wa defender bado wanatembea na mpira, wanatafuta namna gani watashambulia lango la Dinamo. Hapa tupo katika nchi ya Ufaransa na tupo kwenye kushuhudia mechi ya Europa League ikiwa imeziwakilisha timu mbili, timu ya Dinamo na timu ya LOSC. Tuko hapa uwanjani, tuko kwenye dakika ya 16, bao bila. Dinamo inashambulia. Dinamo ipo kwenye sehemu tata sana, inashambulia na tafuta namna gani asikapata bao. Mpira umerudishwa kule. LOSC bado inatembea na mpira. Madefender wanacheza hapa wakitazama wachezaji wao kwa mbali namna gani walivyojipanga. Midfielder imeomba mpira namba 10. Namba 10 ana control mpira, anarudisha mpira nyuma kwa namba 23. Namba 23 anajitahidi kutafuta acheze na nani. Anamuona Mendy upande wa pili. Mendy amevalia namba 3. Mendy anatizama na anatoa upande wa pili namba 12, namba 12 defender yule. Mpira umetoka nje, unarudishwa na timu ya LOSC. Mpira unarudi, anacheza na Mendy. Mendy anarudi kwenye defender anamuona upande wa pili kule.
Haya, Losk anashambulia, Losk anashambulia, Losk anashambulia, Losk anashambulia, Losk anashambulia. Losk anashambulia. Mchezaji wa Losk amecheza makosa kabisa, lakini mashabiki hawakubaliani na refa. Lakini inaonekana amecheza makosa pale. Refa ameweka mpira uweze kurudi kwenye upande wa Losk kutoka kwenye upande wa Dinamo. Mechi hii ipo bila, dakika ya 17 na sekunde 49 ishakuwa 53 sasa. Mechi inaendelea. Losk na mpira. Amecheza vibaya kabisa. La. Inabidi Losk iwe makini kwa sababu imesha hatarisha kabisa hapa. Dinamo na mpira, rudisha mpira nyuma kwa madefender, wana control mpira. Wanacheza na defender wakati ana control. Anauhamisha mpira upande wa pili. Anapoteza mpira kabisa. Losk na mpira. Losk na yenyewe imepoteza mpira. Kapiteni amelaumu kabisa pale, anamwambia umefanya nini? Losk anashambulia, umepigwa mpira mrefu kabisa, mpira hatari. Goalkeeper ameutoa kabisa. Goalkeeper anacheza midfielder. Cheza na defender Mendy na mpira. Cheza na nambari 23 kule. Anaupiga mpira mbele kule. Losk anajaribu kushambulia. Losk na mpira. La. Dinamo inashambulia. Kapitana kabisa huyu. Nahodha wa timu ya Losk ndio amesaidia kuokoa huo mpira kabisa pale. Lakini mpira utarushwa kuelekea kwenye lango la Losk. Huyu nambari 22 wa timu ya Dinamo ndio ambaye anataka kurusha mpira, anarusha pale. Ana control balo, anautoa nje mwenyewe. Kapiteni anaitwa Bwana Andre. Bwana Andre anasema ni mpira wetu, inabidi urudi. Andre amecontrol mpira vibaya kabisa. Nahodha huyu amecontrol mpira vibaya, mpira umerudi pia. Mpira bado unaendelea. Mechi ni 0-0. Timu ya Losk inashambulia. Inapigwa goli la kwanza hapa. Goli la kwanza linapigwa hapa. Ni kisindo cha mbele kilinjie. Umugo wa Losk unasizi kisindo cha mbele. Uko mubibona. Ni kisindo cha mbele Losk kisinze. Imashi ikomeye cyane. Uyu mukinyi niwe wasinze igitsina cya mbere. Rumbi match ikomeye cyane. Uko bibibona ngaha turi kikibuga. Igitsina cya mbere kimaze gutsinda n'umugi wa Losk. Abakinyi baranezerewe cyane n'abafana. Uko mubibona ngaha. Igisinda ni kimwe ku busa ku minota 22.
Mwakira bandanye. Umugwi wa Dinamo uratangwa inyuma. Uratangwa umugwi wa Dinamo. Losk irimo kwataka. Dinamo iratangwa inyuma irimo kurondera. Abaratakaje umupira, baratakaje umupira. Ah la 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 la, ibintu nivyoroshe. Losk rafise umupira, Losk n'umupira, Andre Kizigenza umugwi wa Losk. Umupira watakaye, Dinamo niwe ufise umupira. Dinamo irateye umupira imbere. Dinamo irateye umupira imbere. Andre niwe arimo gukontorora, n'umukapiteni baramukomerekeje mugabo arbitre yagize avantage ati ni mubandanye vraiment. Nimwe mufise umupira, nta byo gusifura, nta byo guhagarika umupira. Ni avantage yanyu. Losk umupira, mukapiteni Andre asabye umupira. Aha nimero 23 arafise umupira. Awusubije kwa Andre uni kapiteni w'iyi ekipe, ni Kizigenza kabisa wa ekipe ya Losk. Tufise mukinyi yambaye nimero 27. Arawusubije kwa Andre arawutanze ngaha kwa Mendy naboneka ko ari umudefenseur mwiza cyane. Arawusubije hari anye kwa Andre nawe aratanze imbere. Umukinyi umusatirizi arawuteye muri surface. Barawusije igitsina cya kabiri. Cyari igitsina. Cyari igitsina cya kabiri cy'umugwi wa Losk. Umupira uratakaye kabisa hajya anye. Ubugarde yawukuye. Barayerekanye yari okazo nziza cyane mugabo Bugardi yaciye awukuramwe ati reka sha mwamenyereye. Umupira bandanye umugwi wa Dinamo uruse umupira. Dinamo yaratanze ngaha anye. Losk baraha. Ahantu twicaye turi ku kibuga hafi cyane y'ikibuga. Abakinyi turimo kubabona amaso ku yandi, kandi turi ngaho kugira ngo tubashikirize match yose mu rurimi rw'ikirundi n'igiswahili. Umupira mu kubandanya, umuyobozi standard yakoze nabonye ko Menga yakoze tushe. Match irabandanye. Losk ratakaje umupira. Losk nayo imaze gutsinda mugabo ntago irimo kubyifatamo neza, irimo gutakaza imipira myinshi. Umugwi wa Dinamo nawo umaze gushika inshuro zishika nka zingahe muri surface ya Losk mugabo nta kiravamwo. Losk n'umupira nimero 6 n'umupira. Ni Mendy nimero 3. Nimero 6 arawusabye kandi hagati arimo gukontorora. Yo mutama Andre nawe asubije inyuma ku mudefenseur nimero 23. Nimero 3 yatanze hari anye kuri ujya mukinyi asinze igitsino cya mbere. Umutama Andre aratakaje umupira. Umuhagarikizi yaciye awuvuza kuko yashatse gukinira hasi. Aramubwira ati oya vraiment umupira ni bakina bicaye, umupira bakina bahagaze. Gerageza uhaguruke ukine uhagaze, pana gukinira hasi. Yaciye avuza. Dinamo umupira wateye imbere n'umugwi wa Dinamo. Umwataka wa Dinamo afite umupira. Umukinnyi akomeye cyane nimero 12 yawufashe umupira mu nzira zoroshye cyane, arawuteye imbere. Losk iragiye. Irahushije. Baratakaje umupira. Machimo kubandanya. Nimero 22 nafise umupira. Arawuteye hari anye. Turimo kubandanya. Match irabandanye.
nimero 10 umukinnyi wa Dinamo n'umupira Mutama Andre yambaye 21 niwe yaje gudefandra match irabandanye Dinamo n'umupira ino ni kosa yakoze umukinnyi nimero 12 akoze ikosa kabisa yitwa Menier. Match irimo kubandanya umugwi wa Dinamo ugomba utere ikosa utere umupira uja mu igori rya Losk. Iyi ni kufra. Uyu mukino asize igitego cya mbere ni umukino aboneka ko akiri muto mugabo niwe amaze kubatsinda igitego cya mbere. Dinamo irateye umupira umupira uri muri surface ya Losk. Dinamo nifise umupira agomba usubizeyo. Dinamo n'umupira barimo kurondera ukuntu batera umupira mugabo baciye bawuzibira ntibirahera barawusubije kandi Dinamo iracyasatira mu igori rya Losk. Dinamo n'umupira Losk kandi barawushubije. Losk iragiye contre attaque Losk. Abadefenseur baciye bagira intervention. Turi live kabisa ngaha ku kibuga Pierre Moroa. Turimo kuraba match ikomeye cyane ya Europa League irimo guhuza umugwi wa Losk n'umugwi wa Dinamo Zagreb mu gihugu cya Croatia. Losk n'umupira barimo kurondera ko boronka igitsina cya kabiri kugira ngo biyasire yuko bamaze gutahana amanota 3 kuko igitsindo kimwe ntabwo ari igitsindo wofuma batsinde cya kabiri kugira ngo bihe assurance yuko batahanya amanota 3. Ko bibona Losk barimo gusatira migori rya Dinamo. Umupira watakaye, umupira ugiye hanze. Cyabwira ati nimushyire umupira kuri 6 metero. Umupira barimo gukina gardien wa Losk akinye n'umudefenseur Menier numero 12 akinye n'umukinyi wo ku ruhande numero 17. Uyu mukinyi akina nk'umukinyi yo ndamubonye umengani Cedric Jaba yambaye na numero 17 ibintu akora wo menga ni Cedric Jaba wo mu Burundi. Match irimo kubandanya. Iyi ni Losk n'umugwi wa Dinamo wo mu gihugu cya Croatia. Kuko mubizi Croatia ntabwo ari igihugu cyoroshe cyane ku bintu by'umupira. Bafite abakinyi benshi bakomeye kandi yakinye na finale ya 2018 ya Coupe du Monde. Finale yakinyanye na France naho yasinzwe mugabo yari match nziza cyane. Losk irimo kwataka yatanze ipasi mugabo ujya mukinyi ntago yagiye kuwukina. Umugardien wa Dinamo yaciye afata umupira nyene byoroshe cyane. Izi zose ni ekipe zikomeye. Iyi Dinamo ni ekipe yo mu gihugu cya Croatia ikina mu cyicaro cya mbere. Iyi nayo Losk ni ekipe yo ngaha mu Bufaransa nayo ikaba ikina mu cyicaro cya mbere. Turimo kubandanya.
turimo kubandanya. Mendy n'umupira umudefanseri ahaye hari anye nimero 23 nawe nyene n'umudefanseri arimo kurondera ukuntu aza gutanga umupira. Biranse arawusubije inyuma kwa Mendy nawe awutanze ngaha hagati aho hayi nimero 17 turasubiye hari anye kwa nimero 23 arimo gusatira barondera ukuntu binjira. Ya mwana yasinze igora atanze ipasi nziza cyane. Umupira ucyuja hanze. Arbitre navuze ati shira umupira kuri 6 metre. Abafana ba LOSC kuva umupira watanguye bobo baguma baririmba banezerewe cyane kubona bamaze gusiga igitsina cya mbere. Turimo kubandanya 12 hayi 6 naho hayanye yari yarose kazo nziza cyane yo gutera mu igori mugabo byananiranye. Umupira waje nabi ntago yashoboye kuhagariza kubloka neza. Machi yo kubandanya LOSC mo kurondera ukuntu ishobora kwinjira mu igori rya Dinamo. Dinamo yafashe umupira yiboneka ko ari contre attaque mugabo LOSC yazibiye umupira ugiye muri yani. Dinamo yo gusatira mugabo byanse yakoze ibintu byinshi cyane. Umukinyi wa Dinamo yambaye 71 yakoze ibintu byinshi gushikaho bamaka umupira. Match irimo kubandanya. LOSC igeze contre-attaque. LOSC no kwataka umugwi wa Dinamo. LOSC irimo kuri contre-attaque ya LOSC contre-attaque. Igitsina cya kabiri LOSC iratsinda igitsina cya kabiri. Ibintu birakomeye cyane kuri stade Pierre Moro. Ujya mukinyi 17 yatsinze igitsina cya kabiri yitwa Mukawu. Ibintu byoroshye cyane nga kuri stade Pierre Moro. Pierre Muko babita ngo Pierre Muko jana nabivuze mu Giswahili mugabo babita mu Gifaransa Pierre Muko. Ibintu byoroshye nga kuri stade abafana ni benshi cyane baje gushyigikira umugwi wabo wa LOSC. uko mubibona igitsindo kinjiye uko onye. Igitsindo cyiza cyane. Umugwi wa Dinamo umaze gutsinda ibitsindo bibiri. LOSC abari b'abafana barimo kudaretinga abandi bitwa Doge Virage Lille. Iyi ni match ikomeye cyane. Dinamo imaze gutsindwa ibitsindo bibiri muri première mi-temps. Turi ku munota wa 37. Sinzi ahantu biza kuhagarikira.
mirongo ine n'itatu rwose umupira w'umudefanseri wa LOSC. Dinamo irimo gusatira. Dinamo irafashe umupira. Atanze umupira mwiza cyane. Umupira mwiza cyane mugabo. Aya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 . Umuhagarikizi umugardien niwe yaciye awusama. Ni match ikomeye cyane hagati mu gwa Dinamo n'umugwi wa LOSC. Turi ngaho kugira ngo tubashikirize match yose ukuntu iza kugenda. Dinamo imaze guhusha occasion nyinshi cyane. Ari ukuntu batanga umupira wa nyuma mugabo ugasanga batanze umupira muremure bikaba bibaye ukundi kuntu. Mendy afite umupira, Mendy n'umupira n'umukinyi 29 29 arawutanze imbere 12 nawe nyene umupira urasohoka uracara mu kibuga. Turacara mu mugwi wa LOSC. Mendy n'umupira kino umupira wo hagati n'umukinyi wo hagati 23 arasuye kandi akinye ku ruhande aha ni 26 akinye n'umudefanseri n'afite umupira arawuteye hariya anye barimo kurondera yuko botsinda igitsindo cya gatatu bataraja muri mita. Umupira uraje ngaha, umupira wasubiye ngaha hagati nimero 10 n'afite umupira arimo kugira gukontrola. Aha nimero 6 narimo gusatira. Aha yo Mutama Andre nawe usubije nimero 10 n'umupira. Nimero 10 nawutanze kwa Mendy n'afite umupira. Mendy awutanze hariya anya kwa Muzehe ndibaza ko ari Muzehe Andre. Nimero 10 n'umupira. Nimero 10 umupira urimo gukinira hariya anye. Pirimo kubandanya. LOSC n'ufite umupira. Umupira usubiye inyuma kwa defenseri. Awutanze hariya hejuru. Mendy arimo gusubira inyuma. Akinye n'umunyezamu. Akinye na gardien arawusubije hariya kwa Mendy. Mendy aronga ati nimurindire ritwe tumaze gutsinda tugende pole. Akinye hariya hejuru. Arawusubije kwa Mendy n'afite umupira akinye n'imirongo 23 arawutanze ngaha kuri umudefanseri. Turi kubandanya. Dinamo imaze gufata umupira. Dinamo mbwo yawutakaje. LOSC n'ifite umupira. LOSC n'umupira. Nimero 6 umupira uteye hejuru. Hariya anye. Umupira urakomeye cyane. LOSC iguma isatira mu igori rya Dinamo kugira ngo rayo ikishobora kuronka igitsindo cya gatatu. Dinamo yakinye mugabo umupira ukija muri ani. Umwana Ethan Mbappe baramwerekanye ari hanze. Ethan Mbappe ari hanze ntabwo arinjira. Petete barashobora kumuha amahigo yinjire muri deuxième mita. Uwo n'umutoyi wa Mbappe. Abana bamuze Mbappe. Kylian Mbappe n'umukuru wa Ethan Mbappe. Kylian Mbappe akaba akina muri Real Madrid. Hama Ethan Mbappe nawe akaba akina ahanye muri umugwi wa LOSC. Nko mubibona mukuru wiwejo yasinze ibitsindo 4 mu mugwi wa Real Madrid kandi niwe atoye umukinyi yagize indwi cyangwa umukinyi play of the week. Niwe yavuye wa mbere muri Champions League
bakinyi bagize indwi yose umupira ufise umukinyi wa LOSC 27 umupira nimero 6 umupira uri hariya nimero 17 match irakomeye LOSC irimo gukontorora umupira ufise nimero 6 Mendy umupira ugiye muri Yani ugiye gusubizwa mu kibuga n'umugwi wa LOSC Kinyana Mendy n'umupira Menier ahaye Mendy akinye n'umudefanseri wo hagati 23 Mutama Andre n'Umutama ari hose akina umenga afise double pumo akina bari hose kabisa kontra attack ikomeye cyane hariya umupira wakiuja muri Yani Mendy nafise umupira Mendy akinye n'umukinyi wo hagati umudefanseri nafise umupira LOSC yateye mu igori mugabo umupira waciye kipa ntiyawukozeko kuko yabonye kumengana umupira ugiye hanze nago yarinze kwikoroga ngo wagera ibintu byinshi umupira wasizwe muri 6 metre agomba utere uje imbere aha iminota yaheze turi ku minota wa 44 ubigeze kuri 45 barongereje umunota umwe kugira ngo baje muri première mi-temps uko mubibona match ikomeye cyane umupira uheze première mi-temps irarangiye umujyi wa LOSC umaze gutsinda ibitsindo bibiri bagiye muri première mi-temps uko mubibona ngaha ni mi-temps ya mbere abakinyi bagiye mu byumba byo kwambarira kugira ngo baronye conseil za coach hama basubira mu kibuga ahanye turi kuri stade Pierre Mauroy abafana nabo bafashe pause gato kugira ngo bitegurire kugaruka gushigikira umugwi wabo wa LOSC urimo gutana mu mitwe n'umugwi wa Dinamo murakoze cyane tugiye muri mita